Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Umupaka uhuza Uburundi n'u Rwanda yaba igiye gufungura byihuse nyuma yaho abategetsi bakomeye cane bo mu gihugu c'u Rwanda ndetse no mu gihugu c'u Burundi bahuye kuri uyu wa gatandatu ushize kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, bakagira ibintu bihambaye cane baganira kandi byiza cane, aho baganiriye ko uyu mupaka iyi mipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda yose ishobora guhita ifungurwa vuba vuba kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yari imaze igihe yaratosekaye ku rugero rukomeye cane yongere igende neza. Abatari bake baribaza niba koko u Rwanda rwaba rwemeye gutanga abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nk'uko Albert Shingiro aherutse kubitangaza, akavuga ko u Rwanda igihe rutaratanga abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda izagumya gutosekara ko batazigera bafungura imipaka. Ibi abitangaje mu minsi iheze, ariko igitangaje kandi gihumuriza abarundi n'abanyarwanda nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Tayadi James Kabarebe kuwa gatandatu bahuye bagirana ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambasaderi Albert Shingiro. Bakaba baratangaje ko rwose ibiganiro byagenze neza kandi ibiganiro bigeze ahantu heza cane ku buryo imipaka y'u Burundi n'u Rwanda umwanya uwari wose ishobora gufungurwa. Ibi akaba ari ibintu byaryoheye amatwi y'abanyarwanda ndetse n'abarundi, kuko murazi ko abarundi n'abanyarwanda ari nk'abavandimwe, murazi ko bagendanirana iminsi ku minsi, murazi ko hakorwa urudandazwa rukomeye cane. Ibi bikaba byari bije gutosekaza ndetse no guhombya bikomeye impande zombe hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bariko barishimira iyi ngingo yabigiye gufatwa yo gupfungura imipaka y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse benshi bakavuga ko rwose Ndayishimiye ababyitwayemo neza cane, kuko n'ubundi u Rwanda ntiruteze gutera u Burundi kuko nabavukanyi, kandi n'u Burundi ntibuteze gutera u Rwanda. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira ibintu bihambaye cane kandi bikomeye byaganiriwe n'abo bategetsi ari bo Albert Shingiro ndetse na James Kabarebe ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Olivier Nduhungirehe. Murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira kandi ko mu Burundi hariko haraba ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba, aho biboneka neza ko kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi rwose biteye inkeke, kandi akaba ari ibintu bigoye cane kubera ibikorwa bibi kandi bigayitse by'urugomo abamenyesha amakuru bariko barakorerwa ku butaka bw'u Burundi, aho barimwe bari gukubagurwa, abandi bagapfungwa bazira akarenganyo, abandi bagakorerwa ikibi kibishe. Ibi byose nyine bikerekana ko kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bigoye cane. Abamenyesha amakuru babiri barakubaguwe bikomeye n'imbonerakure, abatari bake bakaba barababajwe n'ibi byakozwe n'imbonerakure, ariko bakabona ko nyine byose bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi buri gukorera ikibi abarundi. Turabigaruka ko mu idonido y'amakuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi
ujye uba mu wa mbere bashikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire Rumonge mbere yuko tujya ku makuru arabana n'ibiriko biravugwa hagati y'Uburundi n'u Rwanda aho imipaka yaba igiye gufungurwa. Abamenyeshamakuru babiri barakubaguwe n'imbonerakure ku buryo bukomeye cane kandi buteye ubwoba. Ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu abamenyeshamakuru Gaspard Ndikumasambo na Timote Ntaco yagize bo kuri radiyo Izere FM barakubaguwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD. Bagenzi bacu bazize ko bafashe amasanamu y'uwikekwa ko yibye itelefoni yari yafashwe n'izo mbonerakure. Abamenyeshamakuru baritwaye igipolisi cyo mu Rumonge kivuga ko bitumvikana ukuntu abasivile biha ububasha bwo guhagarika abantu. Abamenyeshamakuru bari batashe bavuye ku kazi hafi y'isaha 10 z'umuhingamo wo kuri uyu wa gatandatu. Gaspard Ndikumasambo na Timote bakorera kuri radiyo Izere FM ifise icicaro ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Bashitse ku bitaro bikuru bya Rumonge kwibarabara rya Rumonge Buyengero babonye urwaruka rw'imbonerakure rwari rushoreye umuntu yahagaritswe. Bivugwa n'umwe mu babonye ihagarikwa ry'uwo muntu yikekwa ko ubusuma bw'itelefoni. Yongera ko ati abamenyeshamakuru babiri bagerageje kumenya ibyo ariko biraba. Umwe muri bo yafashe amasanamu. Izo mbonerakure zarakubaguye abo bamenyeshamakuru babiri. Bagenzi bacu bategetswe gufuta amafoto bafashe ariko baranga. Izo mbonerakure zari zaboshe uwo muntu igikiriza kiri gusa. Niko bishingwa intahe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge. Abamenyeshamakuru bakurikiye izo mbonerakure zo muri quartier ya Gihwanya muri ico gisagara nyine gushika muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge. Hasowe imitahe y'izo mbonerakure ku bw'isoko mu gipolisi ribona riti ihagarikwa ry'abantu si igikorwa c'abasivile n'ukuri bararengeye cane. Abantu bategerezwa kumenya ko umumenyeshamakuru afise uburenganzira bwo kurondera amakuru aho ariho hose umwanya wose. Niko bibonwa n'umwe mu bamenyeshamakuru bakorera muri ako karere uvuga ko rwose ibiriko birakorerwa abamenyeshamakuru biteye ubwoba kandi biteye isoni. Abamenyeshamakuru bakijijwe n'igipolisi cyaje gutora uwo yikekwa ko ari umusuma. Ubwo igipolisi cyo mu Rumonge babakubaguye abo bamenyeshamakuru bamenyekanye kandi bategerezwa guhita barenguswa mu butungane kugira ngo bisigure kuri ayo mabi bakoze. Twerekanye ibituranga bitangwa na CNC ariko twagumye dukubagurwa. Bivugwa n'umwe muri abo bamenyeshamakuru. Bagenzi bacu bavuye muri komisariya y'igipolisi hafi isaha 12 z'umugoroba inyuma yo gutanga ibyo barega ababakubaguye ku buryo bukomeye cane, ariko abatari bake bakavuga ko ibi bikorwa biriko biribonekeza mu Burundi biteye isoni kandi biteye agashavu. Amakuru yacu tabandanize mu gihugu ca Kongo Uvira aho abasoda b'u Burundi bakoze ibara. Abantu 5 bakomerekeye mu mishamirano hagati y'abasirikare b'Abarundi n'urwaruka rwo mu muryango w'Abafurero. Abantu batari munsi ya 5 bari mu murwi w'urwaruka rw'umuryango w'Abafurero barakomerekejwe mu mishamirano yabaye hagati yabo n'abasirikare b'Abarundi bacumbitse mu kiyaya ca Rusizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Iyo misore yagomba kwaka igaruka ry'abanyekongo baturuka mu Burundi baba muri iyo zone. Bari bahunze icyo gice muri Munyonyo 2023. Iyo mishamirano yabaye kuri uyu wa 4 mu Kakaro mu gace ka Bwegera. Ni mu kiyaya ca Rusizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Ubwo babibonye byose byabaye mu gihe abateshejwe izabo baturuka mu Burundi bagomba gusubira iwabo. Abo bateshejwe izabo baciye baja gusaba abasirikare b'u Burundi kubacungira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu ngo zabo bataye kuva muri Munyonyo 2023 bomowe n'urwaruka rw'Abafurero. Urwo rwaruka rwarabyanse kubera ko rwari rufise inkoho n'inkoni nini cane. Abasirikare b'u Burundi byabaye ngombwa ko barasa amasasu bakomeretsamwo
batanu muri abo niko ababibonye bavuga. Amashirahamwe yigenga muri ako karere aremeza ayo makuru akamenyesha ko urwo rwaruka rw'abafurero bagomba kwanka ko abo bari bateshejwe izabo bagaruka kuhaba. Kuko abanyagihugu abakomeretse bariko baravurirwa muri bimwe mu bitaro byaho nyine. Indongozi z'igisirikare ca Kongo muri ako karere zashitse ibwengera mu guhumuriza abasirikare b'u Burundi benshi baracumbitse mu kiyaya ca Rusizi ku mwumvikano wa leta ya Kongo na leta y'u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanize kuri no nkuru irebana n'impinduka zikomeye cyane zabaye muri CNC aho baronkejwe umundongozi nshasha. Umwe Rudende yitoje mu kibanza cyo urongora inama y'igihugu ijejwe ibinyamakuru Esperance Ndayizeye yatowe na bose kuri uyu wa kane. Asubiriye Vestine Nahimana mu kurongora urwo rwego. Umuyobozi mushasha wa CNC asa n'uwuremesha zogerageza ku buryo abamenyeshamakuru bashobora gukingirwa kuko gukingira umumenyeshamakuru biri mu itegeko rigenga CNC. Rero nico dutegerezwa. Byatangajwe kuri uyu wa kane n'umukuru w'urwego CNC mu birori byo kubisikanya kuwahahora. Esperance Ndayizeye yamenyesheje kandi ko urwo rwego rugiye gukurikiranira hafi imanza z'abamenyeshamakuru bapfunzwe mu gikorwa ca CNC co kubaherekeza kugira ngo amenye nimba amadosiye yakozwe hakurikijwe amategeko. CNC ntizasubirira ubutungane buzobandanya igikorwa cabwo, niko yabitandukanije. Uwo muyobozi mushasha wa CNC yaramenyesheje kandi ko abamenyeshamakuru bategerezwa kubahiriza amategeko agenga umwuga n'igihugu. Mu nyuma yaciye ahamagarira indongozi zitandukanye kumenya uruhara n'intererano y'umumenyeshamakuru mu iterambere ry'igihugu gutyo birinde kumwima amakuru. Uwitoza yari umwe muri ayo matora y'urongoye CNC ariwe Esperance Ndayizeye yemejwe n'abagize CNC bose muri Mukakaro 2019. Mu gihe yari mu bagize urwego CNC, Esperance Ndayizeye yari yagenwe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kuba umuserukizi adasanzwe w'u Burundi. Kuva ico gihe yaraserukiye igihugu nko mu Butaliyano na Serbia, aho hose akaba yaragiye ahakora ibintu byinshi bitandukanye. Benshi bakaba bizeye ko yagira ico ahindura ibikorwa bitandukanye biri kuba mu gihugu c'u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanize kuri ya nkuru kari kwababwiye mu ntango yuko ibintu byaba bigiye kugenda neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda kubera abategetsi bakomeye cyane b'u Burundi n'u Rwanda bahuye bakagirana ibiganiro bikomeye cyane bishobora gutanga icyizere. Nduhungirehe na General Tayadi Kabarebe bahuye na Minisitiri Shingiro w'u Burundi baganira ibintu byiza cyane kandi bifise akamaro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga General Tayadi James Kabarebe wa gatandatu bahuye bagiranira ibiganiro na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Ambasaderi Albert Shingiro. Ibiganiro by'aba bakuru baza diplomasi b'u Rwanda n'u Burundi byabereye mu birwa bya Zanzibar ahari kubera umwiherero w'iminsi 3 w'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ingingo yerekeye umubano w'ibihugu bigize uyu muryango ni imwe mu ziri kuganirwaho bikomeye cyane. Minisitiri Nduhungirehe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yavuze ko iyi niyo ya gahunda. Reka dukemure ibibazo dufitanye mu buryo bwihuse kandi bwemeranyijweho n'impande zombi. Ubutumwa bwari buherekejwe ifoto ya General Tayadi Kabarebe baganira na Minisitiri Albert Shingiro. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze umwaka urenga utangiye kuzahuka wongeye kuzamba mu mpera z'umwaka ushize bitewe n'ibibazo bya politike biri hagati y'ibihugu byombi. Mu Kuboza 2023 u Burundi bwashinje u Rwanda kuba rushigikiye umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwarwo. Nyuma y'igitero uyu mutwe
wagabye ahitwa mu Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi birego byatumye muri Mutarama uyu mwaka leta y'u Burundi ifata icyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza igihugu n'u Rwanda yise umuturanyi mubi. Ni icyemezo guverinoma y'u Rwanda yamaganiye kure ndetse ihakana kugira umutwe ari wo wose urwanya ubutegetsi bw'Igitega ikorana nawo. Hejuru yo gufunga imipaka kandi u Burundi bwaranahise buhuza imbaraga na Kongo mu kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse muri Mutarama uyu mwaka Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari i Kinshasa yatangaje ko yiteguriye gutanga umusanzu wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amagambo ya Ndayishimiye washinje mugenzi we Paul Kagame kuba umubeshyi no kuboha urubyiruko rw'u Rwanda. Yashimangiraga ibisa nk'ibyo byaherukaga gutangazwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Mu gihe amezi amaze kuba 6 imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifunze, Minisitiri Albert Shingiro aheruka kubwira itangazamakuru ko u Burundi butazigera buhifungura na rimwe mu gihe u Rwanda rutarashikiriza abashinja kuba mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza waburijwemo muri 2015. Mu by'ukuri abatari bake baribaza niba koko u Rwanda rwemeye gutanga abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi cyangwa se niba hari ibindi biganiro byabaye hagati y'abo bategetsi bituma imipaka y'u Burundi ishobora guhita ifungurwa. Ariko amakuru ahari ni uko u Burundi bwabugiye gufungura imipaka nyuma y'uko bubonye ko ibibazo bibaye byinshi mu Burundi kandi bukabona neza ko ibintu bimaze gukomera, kuko abarundi batari bake cyane cyane abakoraga urudandazwa rwambukiranya umupaka bahuye n'igihombo gikabije cyane, biza byongera ku buzima bugoye buri mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose nyine bikaba byarahaye ingufu ndetse binahatira Ndayishimiye kwemera ko imipaka yafungurwa, kuko n'ubundi abasesenguzi basesengura ibya politiki y'u Burundi n'u Rwanda bemeza ko atakintu na kimwe u Rwanda rwigeze rukora cyatuma imipaka ifungwa, kuko niyo mitwe ya Tabara bagiriza u Rwanda ko rushigikiye ntago iba ku butaka bw'u Rwanda ahubwo iba ku butaka bwa Kongo, nta naho bahuriye n'u Rwanda. Ahubwo amakuru yagiye ahanahanwa yavugaga ko ahubwo nyabuna Ndayishimiye yagize ikimwaro cyo kubona ingabo ze ziriko zirifatanya n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda, akaba ariyo yahise ahitamo gushaka ibyo avuga kugira ngo asirike kugumya kumaramara. Ariko mu by'ukuri benshi bemeza nyine ko u Rwanda rwose ataco rwigeze rukorera u Burundi cyatuma bafunga imipaka, ndetse benshi bakaba baranenze leta y'u Burundi kubona yihutira gufunga imipaka mu gihe na Kongo yirirwa ivuga ko irwana n'u Rwanda itarigera ifunga imipaka. Benshi bati abategetsi b'u Burundi bafata ibyemezo bahibukiye ariko bikaza kurangira bisanze bataye igihugu mu manga ku buryo bukomeye cyane. Gusa icyizere gihari nyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'abakomeye bari hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Benshi baremeza ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaba igiye gufungurwa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.